aba sister basi none tuvugane none nashesheka no kujana none inzari kwe ntashobora kunkurayo nk'umuhimbiri cha tuvugane kuneza none ngo basohoka Yesu we yo man onunda yugaye Man, urambonera one ni ubwo nasohoka wewe genda hariya akonza babies. wewe genda hariya mukabona nteye induru si jewe ndashavujwe kandi re mko mnapiga fuo mpongo wa watu hapa Ni shati wakuye kwesa vile kwa nyumba yako. rego umutipe kumba ari seriena na navota mpira toka va munzu y'abandi Kama nifungwa. Chea ano naweza kaanza usazi wangu yashahika jaha kunguvu. yego abakobwa ntibashima namufashe nabi umuntu umuhaye indaro ukamuhanura rimwe kabiri gatatu ntakumvira namufashe nabi uburoni narengewe ubu rero malo veje ibi bintu kweli Sister njo muongee. Ngani mwinjire nunjire koje ntakubonye je hapa sigusi mtu ahandaraba mana yanje aba bantu bose so bari bazinje mana yanje maze nyabirize bivugane Yesu malo ve hapa sinimo mana yanje hariya mbisi STV, every story matters. Hello guys, abakunzi ba STV, j'espère que meze neza amataho ni fresh sana. Je meze bon today ni vibe ni mood. So rero ni wa mukobwa wayo ndagamutse kandi ndi kumwe na mademoiselle Violla murabizi vyabo na Baraka n'ujya musheri wabo sinzi ko musange je sais rero yandondeye ambwira ko afite ikibazo ni sawa meze neza bitu gani we Amashiri. Umeze bon. yego ni neza Yes bakunza none kuwa ndondeye habaye byihuta cyane. si kibazo kandi kidasanzwe niyo mpamvu niyumviye kubarondera ni kwa magama aba journaliste babiri habaye ingorane nyabaki nukuvuga ni ibintu bimaze gusesegwa nashatse kugira haboneka ibintu byo kumugaragaro biboneke ko atabinyoma birimo niyo mpamvu Neza reka je manze ishike kwanza mbaza neza mu ntango kubera ko jewe nkishakira apere sinarinze kubaza neza mu ido nido ivyo ari byo hari kibazo kiye kibazo fise gisikindi kubisanzwe je nahaye indaro umwana w'umukobwa kuko nanje ahomba ndapanze abavyeyi barampangiye kuko naje nje kwishuri rero kujya mushobora kuyaga n'umuntu kumva ibibazo umwana w'umukobwa afise ndavuga yakuba mwibarabara nguze kubiwanje maze kumuha indaro ariko ibintu ariko arankorera nabonye vyanse rero maze kubishikiriza abavyeyi canke abandi kabibabwira ati umukobwa wanyu umeze nuko ariko abavyeyi ndabasiguriye ntibashobora kunyumviriza none kwanza tukiri ngaho malo uyu mukobwa yarafite sinzi ko ari conflict hari umuhungu arakundanye ariko none umenga ujya muhungu yahora yami wawe donc wewe ushaka umukobwa mugenzi wawe ntazana umusheri wawe kandi awuzana gwawe no ujya muhungu twari dukundanye ntabwo yazi wanje ahubwo uza iwanje ari uko aje gusaba pardon aje gusaba imbabazi kubera Baraka ari yaje kundaba muhira nico cyatu kimuzanye muhira ariko nta nigeza nta undi musigera atari wenyene ntihari bwigara nahonyora no munzu wanje n'umunsi barema ariko sasa rero ngoja kwanza hari ibintu rimwe na rimwe dukwiye gushira mu bwenge tukiyumvira urya n'umukobwa mugenzi wawe uno ushobora kuvugira umumara amazi imbere y'amakamera mu gihe uzi neza ko nawe petero office ibindi vyo wawe anyegeje kubera ko mutisha ngo mubiganire muri babiri mutanze kuduhamagara naragerageje namuhanuye kenshi ariko ikibazo gihari nuko jatana kemegera nyemerera mugabanye bakambwira bimeze uko nuko muganda yimubajije ntavyemera igihe kimwe ndashobora kugenda ngiye ku ishuri ndavuga kubera naringi hakiri kare ndagaruka ngarutse ngiraheze nk'iminota nka 15 ca ndabibonera neza bari kumwe n'umuhungu ndavuga ati nakubujije kuva ukiza nza kuguhindaro kata muhungu nzobona je mwiyinzu kuko sinigaba abavyeyi barampangiye namwe murabizi umuvyeyi kina kubujije tegeza gucubahiriza kandi umwana w'umukobwa nawe utegerezwa kwiha agaciro nkuko uri umurundi kazi none ubu tugiye kumuvumbura ni bogara canke tugiye kumwihaniza ari wenyine nukuvuga ko je kwa namwihanije bikanga n'ababanyi nkababwira ati ni mumumpanurire bikanga byasaba yuko ngira mwegeye bumvira kandi nashaze ari hehe yo ni content man twende bitu gani asikia hii ni content man hii ni show na banga none man ko tabira tuvye muhungu bihari kaba Yesu we
ingeshire kwanza ngaha. Yo. Man, iyi ni content. Sho. Man, bari kumwe. Yesu we. Sasa tufanyaje? Man, wenjira. Chungulia hapa ndani, chungulia hapa. Iyi ni content. Man, iyi ni content. Babonye. Yesu we. Reka twinjire ugurura kwanza. Fungua kwanza mlango. Ugurura. Ati. Yesu we aranyishira amazi. Ugurura. Abuza bibi. Uno munsi. Mani n'inzu yaje. Munzu yiwanje ndayibahambamwo. Ugurura sister, sufungua tu mlango. Tena makiji. None wikeki. None basi wiketi. Kabereye ni kero no munsi ndabahamba mwiyo nzu. Oya ugurura gatoyi. Njoo hapo. Yesu we, niwo usineri. Nuwo nyene ni neri ndabiri. Kuba mwari mubana. Yes. Zimya kwanza izo kamera kwanza hamanda. Ingo gatoyi. Ugamutse bari kumura muzi. Ntawe nzi. Ajana batandukanye ntawe nzi. Sister, kuya. Zimya kwanza iryo kamera kwanza ninde yabahamagaye ngaha kwanza. None ngo kwanza no. Nye n'inzu ya domagara. Wewe ndio ndamaka njoo hapa kwanza. Ushaka kuza umuntu giturumbuka mu. Ingo. Zimya kwanza zirya kamera. None ari wowe arakuganza mani. Gukora iciza urambonera? Hamanga umuntu ngo arahindutse ngo baye mubi. Ari cizi biki. Nakubariye vayo. Yesu we. Vayo je nkiriwe. Na waacha kwanza. Turicana. Twe nawe turicana no munsi. Vayo. None nye n'inzu ninde? Jewe nyene. Kamera hamanda bugururire. Ni jewe nyene. Niwe nye n'inzu iri wewe. Namuhaye indaro. Bakashaka kubata nk'umuyede. Umpaye indaro Yesu. journaliste ngaha anye baka. Sasa none so. Kwawe niho sohoka. Wawe. Usohoka sister basi. None tuvugane none nashesheka no kujana none inzari kwe ntashaka kunkurayo nk'umuhimbiri. Cha tuvugane kuneza. None ngo basohoka. Yesu we. Yo man onunda yugaye. Man. Urambonera? Murabibona? We. Umutipe none nibiki? Nayo shamagara abantu none utanatubwiye. Sawa. Sawa. Niyo mpembo mpaye. Niyo mpembo mpaye. Gurure. Fungua. None kamera webra. Kamera hamhaiza sohoki. Genda kora ikosa. Genda kora ikosa. None sister. Sister kwanza si vyiza mani kuza umuhungu vura mu nzu uzi ko bagwaye indaro. Wona byomenya. Iyi nzu twiri hatwese. Umva kandi fise durayo. Gusa Gurure. Bamwambie wasafungua. Ukuzimya kamera hamhaiza sohoka umuhungu w'abandi. None mwamufashe. wani twamufashe mugabo nibwo nasohoka. Wewe genda hariya. Kwanza babies. Wewe genda hariya. Mukabona nteye induru. Si jewe ndashavujwe. Kandi re muko mnapiga fuo mpango wa watu hapa. Urupango nuko abantu kanga ko hari abantu. Mukuza kunsaba indaro wari wicishije bugufi. Urageze kugara. None aba journaliste yamukaza. Iyi ni hoteli. Ni hoteli none. Wana navuze ati genda hariya. Hama tugomba tunengane n'uyu nawe. None Tawe urugura ntugurura. anje. Bro, stock none nava mu nzu y'abandi we na janye birandana n'ishabu. Soka. Ariko numango sivyaye mbere bikoze. Natari gamere nashafata nabi noko kose. Neve basi nutinyasi na entourage basi y'abantu bakubona basi. Nutinyasi n'abantu bakubona basi. Abantu gute. Bani fungua hapa kwanza wewe na uje hapa udiri. Wewe mahoteli zilikosekana. Hoteli zarabuze. Mani hoteli ni 10,000 nyuma tari mu 8 so. Mukabura n'amafaranga 10,000 byo uja kurondera hoteli mukabamwe. Ndakukorera iciza nawe kansubiza ikibi nkuko. Uranga. Iti saba abavyeyi bavuga ati ndi kwishure ndiko ndiga neza mugana wumbuza amahoro. Gusumenye yuko inzu nanje harimo avance yanje. Avance yiwawe. Niyo ugomba. Wari kuza buke tukabivugana. Ntwari guhitana aba journaliste. Ubundi wagira isoni ukareka no kuvuga. Sasa vyo turabirangiza kwanza umuhungu yavuze. Jewe uyu muntu atavuyeyo. Ndemera nkora amakosa. No wa bro. Zimya kamera hamasohoke. None Umva muzimya amakamera mu muntu asohoke. Bamuzimya izo kamera hamasohoke. Ntimwinjiye. Twinjiye ata kamera zihari. bari ku murango abantu mugabo babonye. Yego nanzimye kamera. Nimba abantu babonye. Abantu babonye kamera turi bangahe turi cameraman. Cyatinyiki.
hari ibyo mugitinya urupangu rungana nk'uko bari ibyo mugitinya mwebwe Turamfashe nabi. Ucitana aba journaliste kwe. garukana karanga ku Burundi umukobwa ariyubahiriza nyamba umuhungu agukeneye akujana iyo ashatse mugapana mu nzu mbana. Sasa wewe naye nishati wakuye kwesa vile ko mu nyumba yako. Rego umutipe kumba ari seriena nanavota mpira. Toka va mu nzu y'abandi. Kumba nifungwa. Chenga ano naweza kanza usazi wangu yashahika haruza kunguvu. Yego ni nguvu hasigaye gukora inguvu. Ambiriza sister. Elmaro Vesket fanya hivi. Ntibaducanganye ubwenge. Uyu demo njye nimleta na musora umwana Kamera hama. Tusinye kamera ibiki. Apana Kamera hama haheza sohoke. Bagira iki? Kuzimya amakamera ati bihere. Bagira iki bazimya kamera? Nta kamera bashobora kuzimya. Uri kunyumva? Izisajewe sinitunze barantunze ndacafise abavyeyi. Kukuzanye kamera zitaka gutano shaje cyasohoka kamera zaka. Mviriza. Manzi hora kandi manzi hore. Abavyi banje bama bantutse kubera iki bumva amakuru mabi ini wanje. Rero nta kamera bazimya bakeneye kuzayibona biri nawe waragwe bagira kuguheba nukubaza ko bahumviriza yenda kweri. Mwenye nakugira ikintu kimwe sivyo. Ari vyabaye imbara abavyeyi bashaka ko babone zino video ndibaza babonye induru ziko zirahanga anye. Kandi twanabakamiye bari ndani. Igikuru ni kimwe kuko ntitwoheza. Rero twayishiye hapa ufungua asifungue. Hamu wariyo. Umviriza sister umviriza Maloveskia. Alafu binye tubiongee acha. Ara bagabo n'abamiri ntabwo baranjoa. Fungue ni nani? Kamera simye kamera gato. Yo fata. Yo fata. Fata. Wa Malove mkamate. Yo. Kunzi wa Steve wa kweli Jesse namushikira. Kandi mengari kuba n'umwana vrem. Ndanarushe kweli. Mungu wangu. Yesu we. Yari kumana umubebe vrem. None Malove birasa kumufata. Je nachaye na jenwe ndaki. Yes. None sisa uri umubebe vrem munzu. Kumenga n'umwana. Umuntu angana kujya umwana usumba vrem ugakora amakosa ngana n'uyu maramaje mu bantu. Umwana yari kwiruka ari umwana. Sawa aziko yakoze amakosa. Jewe iciza naragikoze uburo birahagaze. Nagenda mvire mu nzu. Nasubira kwinjira mu nzu yiwanje shishobora. None hinge ntimumara maze. Maze nimusarishe n'ukuri. Narushe. N'ubutumba bura narushe. Reka basi tubivugane vive. Urazi mukunzana anya abantu bose so bari. Umva rero twoje inbox tukabiganira sivyo. Umva kujya wazanye abantu uza kuzana mu nzu yiwanje. Nakuzana abantu sibisanzwe. Cyangwa ushaka nawe mvuge nawe ivyo wawe. Reka rero dutuze rero twese tubiganire sivyo none. Wanje urigera umbona n'umusi barime ndiko ndazana umwana w'umuhungu mu nzu. Hari tubiganire vive. Jewe iwanje kinda gishinga no gutora ikaye no kuja kwishuri. Hari kindi sinaje mu uwo mwuga abana bose n'ukuri kw'Imana winjije ngamu n'umumara amazi acha mu byongeye biyishe muri abakobwa mwese muhura n'ibibazo bitandukanye basi muzodomagara mu byanse naho twe dutaha sivyo aho nakimeno hindura ibintu birabwa n'abantu benshi saba nakibazo reka babirabe nanje wanje ndo nk'amahoro gusa umenye uko nanje ngaharimo avance yawe wewe naraguhaye indaro sivyo ushaka kuntandukanya n'umuryango yiwanje famille yiwanje papa na mama izisa aye barazi ko ndamahoro meze neza ivyo bambaza ndahakana kubera iki sinari bwazane abantu bavuga ati reka nzabereka ikintu kigaragara kugeza umwanya rero byarakunaniye kwifata indaro no bisha bisigura no kumfata nabi none nagufashe nabi abakobwa ntibashima namufashe nabi umuntu umuhaye indaro ukamuhanura rimwe kabiri gatatu ntakumvira namufashe nabi uburoni narengewe ubu rero Malove je ibintu kweli sister njo muongee ntunjire mu nzu anankurikiye vrema nkamukomeretsa ntibandondere nuko mukore ukore none urabona ngaha aye shishaka no kugirane no kubona urenze ngaha ngira ndamusohora kuko naramwihangana buke vivi ushaka ko tubivugana buke nanje wari kunyumvira impano naguhaye rero ko utanyumviye utihaye agaciro nanje umagaciro kiwanje reka ro birangira reka brage vivi reka tubivugane ngira umwana amaje kweri ntunkurikire uri umugenzi ndamuzirika mawe ni gute nabahungu mu nzu gute akora ama hoteli ziko uziko urahanu ubanyira mugenza kareka akira vivi reka kufata nabi ngira ndamusohora kuko naramwihangana buke
unahitaji mwanaume hapa kandi amahoteli ahari. Amahoteli arahari. Hari ibindi ushaka. None vino nushufata nabi nuko kose none. Ivyo nasohoye Wagenda kubwire. wazanye amasakoshi abiri y'impuzu ziwawe. Kare hace rero uheri no musi rero reka rero ushiraho uruciye kuko je ngaho ntuhampaye indaro. Urumva? Numpaye indaro. Urazi ko harimo avance yanje kandi mukuza abantu bose so bari twarabivuganye turi babiri gute rero ushaka kunyirukana je nk'umuntu wimbwa kwera. Kurya rero. Umviriza manzi umviriza. Umva ndakubwire. Umviriza. Ntunciremo. Ibi bintu vre. Ukanyirukana nk'umuntu wimbwa. Nakuzanye ngaha turi babiri. Uri kunyumva? Niyo mpamvu ivyo byo vuga ngo uri kurazana abashinga naye ngo batwumvirize nibikenewe Ndakwishyira kwanza shimisha ko shitanze ngaho. Koje nta kunonyirukana. Je, hapa sigusi mtu. Aha ndaraba. Mana yanje. Aba bantu bose so bari kandi nje ngaho nanje ndafise droit kuko nanje harimo avance yanje. yangahe vuga yivuge no yivuge Mana. Harimo droit yanje. yivuga vuga ivyo wenda gufitiye vuga nangahe avase yangahe Onye yangahe yo kuhaba. Hanisha kunyirukana nk'umuntu wimbwa. sawa reka ndakorohereza tuvugane bukebuke tuvugane bukebuke Rero inzu imimutse zinjiye mu Yesu. Mana yanje. Maze nyabirize bivugane. Yesu. Malove hapa. Hapa sinimo. Mana yanje. hariya mbisi Yesu we. Mimi sina nguvu. Reka ntwicane reka Twinjira mu wuto bivugane. Abakunzi ba STV jewe rero mbangurukanya nk'uku. Nta kuntu undi mwana bomugira. Abashe nimwumvikane. Ari gusa. STV, every story matters.